hariho imburakimazi atakindi zikora atari ugusamaza abenegihugu. Twarabibonye muri iyo minsi iheze. Twarabonye abenegihugu abatera ubwoba ngo habuca haba intureka, hanyuma abenegihugu bagata ingo zabo bagahunga. Muga twarabonye ko ari kugira ngo muri abo benegihugu bakuremwo imiyabaga yo kuja kwigisha ubwicanyi. Nagira ntera kamo abahenzwe bagahungira aho hakurya mu Rwanda. Barazi ingene bagiye, ntibagiye batotejwe na leta. Nikimenyamenya harabaciye ku kibuga c'indege baragura amatike, barurira indege baragenda. Hariho abafashe imiduga baripakiza bagasanganya ku rubibe iyindi miduga ibarindiriye. Nta leta yabatoteza rero kuko baca mw'ibarabara ricungerere umutekano. Baca ku kibuga c'indege gicungerere umutekano. Ntibatinya leta. Niwumve rero yuko yantureka bari babahenze izoba yararenganye. Nibagaruke babeho neza, turazi ko batamerewe neza iyo bari. Turabizi ko batamerewe neza. Nibagaruke nta ntambara izopfa isubiriye mu gihugu cacu. Twese turemera ko bahenzwe kandi turabafitiye ikibabagwe. Abamenyesha makuru barabisamiriza bavuge bati umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'umugambwe ufise abenegihugu benshi cyane, mu bisamirize yuko abenegihugu benshi cyane bose barindiranye igishika bene wacu bahunze kugira ngo bagaruke twibakira igihugu cacu. Nibagaruke turazi ko bahenzwe nta gihano bazoronka kuko n'abantu babaciye ivutu, abo nabo baratsinzwe. Kandi abo babaciye ivutu ikibabaje bo babibereyeho neza iburaya mu magorofa, barya amadolari muga barya abenegihugu basonze hajya mu makambi y'impunzi Mahama. Bo bagorewe hajya mu nkambi y'impunzi muga babaciye ivutu bakabahenda bibereye iburaya mu magorofa meza. Nibamenye ko babahenze babibone, hanyuma bigarukire. Hanyuma nabajya nyene bari mu magorofa turazi nabo nyene ko bahenzwe na basesa nkuyoze. Abo basesa nkuyoze nibo bazana amacakubiri mu Burundi. Ntibarota babona Uburundi butekanye kubera nibo barimye aya macakubiri, nibo batumye haba injyane mu Burundi. Nagira ndamenyeshe ko atanumwe azoza kutwunga tutiyunze. Nta numwe azokunda igihugu cacu kurusha twebwe beneco, kandi nk'uko atakindi gihugu kizoboneka twita icacu. Igihugu cacu ni ikinyene. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yamarivumereye ati nta muntu n'umwe w'umunyamahanga azokunda Uburundi kurusha uko abarundi babukunda. Hagiye ico baza kubahigako nico babamaza sico babamarira. Barazi ico bahiga mu Burundi. Ico rero barondera ivyo ari byo byose ni iciza. Ico ciza natwe kitunezereze, dukorere igihugu, turabe hose ahadufise ubutunzi bukomeye, turime, twimbe inzahabu zacu, dushakashake ngaha ubutunzi buri ngaha iyo butari buhari. Ntaco kurije umunyamahanga kaza aje kuducanisha ngo kugira ngo igihugu gicike umunyota nawe yisoromere ivyasoroma. Murazobaza ibiri muri Somalia, murazi ko ari Burundi bwagiye gutabara. Ubu Somalia iri kuratoha bukebuke kubera abarundi. Twebwe rero turazi cyari igihugu casenyaguritse. Muragenda mubaze ivyabaye muri Libya. N'ubu Libya umuriro uraka cyari igihugu kibayeho neza. Twebwe rero ntiturote Uburundi bwacu buba nka Somalia, buba nka Libya, buba nka Syria. Dukeneye Uburundi bumeze nka paradi karatsinda kwisi, yango n'Uburundi buronka imvura umwanya muremure kurusha ibindi bihugu. Iryo teka Imana yahaye Burundi rero ikaturema turi Burundi, ikaduha umuhezagiro w'akavura. Natwe rero tukamishe ibikorwa
kugira ngo n'Imana icinezerwa ice yongera iduhezagire itungishe Burundi bwacu. Urakoze.